Vyoba bimaze kugushikira, waryama amasaha menshi, wavyuka ukumva urarushe cane, mbere gusumba uko warumeze imbere yo kuja kuryama. Ese hoho woba umaze kuryama amasaha make, ariko wavyuka ukumva umeze neza, uri refreshed, mbere gusumba igihe waryamye amasaha menshi? Ibibazo bimaze iminsi bicanacanako kuri za social media nka Reddit na TikTok. Kuri video imwe yarabwe inshuro zirenga 30,000 kuri TikTok. TikToker Nathan Bodin yarabajije bamukurikira ku rubuga ati, kubera iki niyumva neza iyo naryamye amasaha make? Urubuga abantu bungurura ku bumenyi Reddit, umuntu umwe yarabajije ati, bigenda gute nkumva ndaruhutse neza, mfise ingufu iyo ndyamye amasaha atarenga 7 gusa? Iyo nihenze nkarenzako mvyuka meze nabi cane. Menya vyinshi utaruzi kuri tuno dukino ubwonko bwacu budukinirako tutabizi. Ese biterwa niki? Ese hari umuti wavyo? Ese amasaha yemewe yo kuryama nangahe? Ese hoho uyarengejeko bigenda gute? Abaganga b'abahanga baraje batwishure. Muhawe ikaze kuri kino kiganiro cyo kubaha amagara meza, good healthy living. Jewe ndi Seti, iyi ni The Mega Mind. Muhawe ikaze. Benshi muri twebwe turica agatiro ka kare mu gitondo, tugaheba agasaha kamwe canke tubiri two kuryama, kumbure kugira dukubitire muri ka gym imbere uko akazi gatangura, canke tukanyaragasa tutahava ducererwa ku kazi, canke tukanyarukira mu kanama meeting itava hiducika, canke transport nka bus canke terene itava hidusiga. Impamvu ni nyinshi. Twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'abashakashatsi rurangiranwa kuvyo kuryama, sleep medicine specialist nka Dr. Sam A. Kashani w'ikigo rutura ca UCLA Health muri Amerika, aho avuga ati, umubiri n'ubwonko biba biriko biragerageza kumenyera utwo tubazo, utwo du stress canke udusanga twamana natwo buramunsi. Arongera ati, ni nayo mpamvu twashoboye kubaho imyaka ibihumbi n'ibihumbi, kubera ko ibibazo byose ducamwo uko ariko kose, vyaba ari biza canke bivukanywe, umubiri wacu wama uri kuragerageza kwigwanaho no kwimenyereza izo mpinduka zose. Ikigo kijejwe amagara y'abantu ku rwego rw'igihugu muri Amerika, the United States National Institute for Health, kivuga ko hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9 yo kuryama mu ijoro niyo yemewe kugira ugira amagara meza y'umubiri no mu mutwe. Umuganga akaba n'umushakashatsi w'ikigo ca Icahn School of Medicine i Mount Sinai muri New York, Dr. Ankit Parak yaravuze ati, munsi y'ayo masaha umubiri, ubwonko n'imyifato behaviors bica bigerageza kwigwanaho kugira ugumukora ubuzima bubandanye, kandi mu vy'ukuri utaba waruhutse bihagije. Arongera akavuga ati, ibi bisaba ko umubiri wawe urekura utuntu tutuzi dutuma umubiri ugumukanuye wakeful chemicals, kandi vy'agateganyo ukaguma uri maso, utuba twita cortisol, n'utu hormone twa stress na adrenaline. Umuganga w'amagara y'imiryango family medicine wo muri Florida muri Amerika nawe yaranditse ati, iyo uryamye neza ukaruhuka amajoro menshi, igipimo cizi cortisol z'abantu benshi kiraduga mu gitondo, kikagenda kigabanuka ku mugoroba. Umuganga arongera ati, yamara iyo utaruhutse bikwiye nkuko wabwirizwa, utakaza bino bipimo icarimwe, ugatuma umubiri wawe wikorera za cortisol uko wenyene uvyishakira nko mu masaha yo ku mugoroba. Uyu mudogiteri arabandanya akavuga ati, ibi bishobora kwerekana ko imbaraga zawe ziyongereye bidasanzwe ku murango canke ku mugoroba. Yamara iyo wama warengewe na za hormone za stress, zishobora gutangura guca umubiri wawe imbaraga. Mu bisanzwe iyo bino bipimo vya cortisol vyakurenze, niho bivamwo
ingwara y'umuvuduko w'amaraso urenze, high blood pressure, abasoda b'umubiri batagishoboye, weakened immune system, n'igwira rirenze ry'isukari mu maraso, high blood sugar, ihava ivamwo diabete y'ubwoko bwa kabiri, type 2 diabetes. Dr. Parek arabandanya ati mu nyuma bihava biremera ubwonko bigatuma budakora neza, bigatuma ahubwo ugumurushe mu gihe kinini. Ushobora kumva umengo uhagaze neza, ufise utugufu, yamara mu gihe uza kumara uri maso kandi waryamye gake, vuba uratangura kumva ingaruka z'uko kuruhuka gake, hama vuba wisange noneho ukeneye kuruhuka bwango. Ubushakashatsi bwerekana ko kwiyumvira neza gufatika biratituka iyo utaryamye ngo uruhuke bihagije, naho kwibwira kukanuye. Ubushakashatsi n'igerageza experiment vyakozwe na university zibiri rutura zo muri Amerika, the University of Pennsylvania na Harvard, bageragereje ku bantu amajana, basanga ko abantu baryamye nabi kandi bagakora nabi udukorwa bari babahaye, bavuze ko biyumva bari maso cane. Ibi bigasigura ko aba bantu bagiriye ko buno bushakashatsi ntibari bazi ingaruka zo kutaryama bihagije. Dr. Parek arongera akavuga ko amasikane y'ubwonko bakoze yerekana ko abantu bataryama bihagije, sleep deprived, bisaba ko ubwonko bwabo bukora cane kugira ngo bagume bari maso, gusumba abaryamye bihagije bakaruhuka. Hari ngo n'ikintu gishobora gutuma wiyumva kuri maso, n'ubwoba bw'ubuzima, anxiety. Izo stress zituma umara amajoro yose ubona, bigatuma vyanka kuryama. Bishobora kugutera kwiyumva ko uri maso, awake, mu gihe cyo kumurango. Ngo biragoye kwikura kuri kano kamenyero, kuko naho kwiyumva ko uri maso umeze neza, bidatevye vuba uratangura kubona ingaruka zo kutaruhuka bikwiye. Aba baganga barabandanya bavuga ko ikindi cyotuma wiyumva ko uri maso cane kandi utaryamye bihagije, ngo ni mu gihe uri gukoresha ibintu substance bituma ubwonko bwawe bukanguka bugakora cane kandi utari kuryama bihagije. Nk'akarorero, iyo unywa agakawa, coffee cane mu gitondo, ugasanga mbere uguma wiyongeza no ku murango, uzosanga izo kafeyine nyinshi unywa zituma uguma uri maso kenshi. Dr. Parek aheza avuga ko ibishoboka kandi ko wowe uri muri bamwe bakora neza iyo baryamye gake, gusaba bakaba bake. Aba bashakashatsi ba Cleveland Clinic muri Amerika ntibazi neza abantu bari muri uno mugwi w'aba bantu bafise short sleeper syndrome. Gusa ibiharuro bamaze gukora vyerekana ko imiryango 50 gusa ku isi ari ifise ino ngwara ya short sleeper syndrome, abantu bakenera amasaha make cyane yo kuryama ku munsi. Biravugwa ko uwahora ari minisitiri wa mbere w'Ubwongereza Margaret Thatcher ngo wewe yakenera amasaha 4 gusa yo kuryama ku munsi, kandi bikagenda neza. Ngashobora kuba yari afise ingwara bita sleeper syndrome. Iyi ngo abayifise bakeneye amasaha atarenga 6 gusa kugira ubwonko bwabo bukore neza. Ngo ni imihindagurikire idasanzwe y'umubiri, rare genetic mutation, iherekeranywa n'abavyeyi ku bana, ntabwo ari ikintu kikuzamwo uko. Aba bantu baryama gake, short sleepers, bakeneye amasaha hagati ya 4 na 6 gusa ku munsi, kandi bakiyumva bameze neza. Kenshi ngo na za ararume bakeneye, kandi baryama vyoroshe cyane mu ijoro. Gusa rero nimba uri mu bantu benshi bisaba ko baryama hejuru y'amasaha 4 ku munsi, vuba uzobona ingaruka ntutazi uraryama bihagije. Dr. Kashani arababurira, vuba uzisanga utagishobora gukurikira, focus, kwiga, learning, utacitaho abandi mu gihe utaryama hejuru y'amasaha 8 ku munsi. Uvyura imijinya vyoroshe, bikakunanira kwifata. Ibi bigatuma gushikirana n'abandi ibi bibazo. Umubiri uratireme mu gihe wawimye akaruhuko gakwiye. Bidatevye ibihimba vy'umubiri vy'indani bigatangura gucika intege, kuva ku bwonko gushika ku mutima. Ni nayo mpamvu mu gihe kirekire kutaryama bikwiye
basanze bitera ingwara y'umutima, heart disease, ingwara y'amafyigo, kidney disease, diabetes, diabete, stroke, accident vasculaire cerebral, umuvyibuho ukabije, obesity, agahinda gakabije, depression, hypertension, high blood pressure. Ngo biranatera kwibura ugacanganyikirwa, dementia. Ngo biranongera amahirwe mabi yo kugira isanganya n'imodoka. Dr. Kashani aheza avuga ati, abantu benshi ntibaha agaciro bikwiye kuryama. Kugara amaso yawe ukaryama, uba uri gushigikira umubiri wawe. Ngo akamenyero ko kuryama k'agaciro kuruta ibindi ni ukuryama nyene. The most important sleep habit is to sleep. Ryama cane uruhurira umubiri igihe cyose umubiri wawe ubikeneye. Abo hambere barayamaze ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Stay alert, stay awake, get some sleep, stay healthy. Ntimwibagire gukanda aho handitse ngo subscribe. Abari support ni mukozi kugira ibindi biganiro bene ibi bigume biza. Jewe ndi Seti kuri The Mega Mind. Naho ubutaha. Ciao.